kubera iki umukuru w'igihugu ca Congo ariyo RDC Chilombo Tshisekedi Faci Beto agiye muri Uganda? Aha ni mu gihe twese tuzi canke dusanzwe twemera ko Museveni na Paul Kagame ari umuntu umwe. Hari n'abaja kure bakavuga ati Museveni na Paul Kagame nise n'umwana. Biciye mu muhungu wa Museveni Kainerugaba Muhozi ariwe abatwa igisirikare ca Uganda arico EPDF, akunda guhamagara Paul Kagame anko. Twese rero tukaca dutahura neza na neza ko imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda ari ikimata. Narijya hari umugambi wa Empire Hima canke balkanisation yagumye ivugwa imyaka n'imyaka, ariko gushika no mango kikaba kitarashoboka ko uja mu ngiro. Tshisekedi Chilombo yoba yahemukiye abakongomani nkuko biriko biravugwa? Tshisekedi Chilombo yoba yajanwe niki mu hariya mu gihugu ca Uganda? Inyungu Uganda yunguka mu gihe igitigiri nyamwinshi cagiriza canke kizi neza ko Museveni ari mu ruhara rwo kudurumbanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ari muri M23, ari karadurumbanya muri Ituri, hari za Bunagana n'ahandi henshi agenda atandukanye. Ko amakuru ahari asesanguye anemeza ko ubufatanye bwa Kenya, Uganda n'ibindi bihugu birota ngo gukora balkanisation bisanzwe biriko biradurumbanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo. None Tshisekedi ibi vyose yoba yavyibagiye? Yoba yabirengeje ku ruho rw'amazi? Yoba ari ignorance canke Tshisekedi nawe yoba ari mu batretre? Yoba ari mu bihemu? Tora gatebe, fata ibitabo, tora gatebe canke ugorore indava akarago mu kindi kirundi kugira dutahurane. Hano ni vyinshi nabegeranirije biri mu busesanguzi, mu kurabira kure, mu kumurika kugira dutahure, tubanze tworohe mu mutwe, tubanze tugabanya gashavu. Ndazi hari benshi bamaze kumwiyumvira kutariko, bamaze kubona ibindi bigenda bitandukanye, ariko hamwe na kino kiganiro ndibaza ko Imana canke mwemaza kunshoboza dutahuzanye. Nubusesanguzi nuko ndabibona n'amatohoza, nivyo nagerageje gucukumbura, ariko ndizera ko hamwe n'ivyo tuza kurangiza ikiganiro twafashanije, muraza kuntahura. Hanyuma ugira ico aterereye ikiganiro sikibiriraho araza kuza muri commentaire canke ivyo bita comment section, hariya araza kumya inyishu canke ikindi ciyumviro canke amakenga yiwe. Dukoze ikindi kiganiro cane ku vyo ku mirongo y'urugamba, turaza kugaruka gato kuri runo rugendo rwa Tshisekedi Chilombo Faci Beto yagiye gukora mu gihugu ca Uganda. Aha nanje nkaba ntangura nkabaza ko none turajwe ishinga n'urugendo rwa Tshisekedi muri Uganda, mwoba mwaremutse ko Tshisekedi yagiye no muri Kenya? Iki kibazo rero reka tugaruke neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu. Ndabipfuriza amahoro, iterambere, ubumwe, amafaranga mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Sinirengagiza gukengurukira abasanzwe badahengeshanya gukurikirana ibiganiro, amakuru n'ubusesanguzi buca kuri runo rubuga rwanyu rwa Free Podcast TV buri munsi. Muherereye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Aziya, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburaya, eka mu mfuruka zine z'isi, kugira ntihagire uwo twirengagiza. Twongera tugaruka kandi gukengurukira namwe mutaronsa amahirwe yo kuja ku ishure, ariko biciye ku buryo bw'ireresi mutahura ivyo tuvuga. Aba ndabagaruka ko kuko hari abandondeye bambwira ko iki mutatuvuga kumbure nuko tudafite amahirwe yo kumenya kwandika, ariko ubu kuva ndabibwirwa ubu Imana izoziramfasha sinibagire kubashikiriza canke kubatasha nkuko muvyifuza. Reka rero tuje mu idonido rya kino kiganiro.
nivyo Tshisekedi yafashe urugendo rwo kuja muri Uganda. Nagoma ndabongerere koko si Uganda gusa, Tshisekedi yaragiye muri Nairobi. Kuri uno munsi ni genekerezo rya 12 ni ukwezi kwa gatanu ni umwaka wa 2025 ni ku munsi wa kabiri. Ariko Tshisekedi kuva ku munsi wejo igenekerezo rya 11 yari muri Kenya. Yitabiriye iki? Yitabiriye iyi some France Afrique iri kirabera muri Kenya. Iyi some nayo nyene canke no summit iri kirabera muri Kenya yarazanye polemique gushika naho Macron bamwinjirira canke bakamwibasira canke bakamwihatira bakamwambara bakavuga ati ubu AES ya vya bihugu vyahariya kwa ba Traoré, Mali na Niger vyakuvumye vyakwiyamirije none ugiye gusimbira no mu bihugu bivuga icongereza. Aha ni mu gihe wasanzwe canke usanzwe muri no mwanya tuvugana arongora OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, ari umunyarwandakazi yitwa Louise Mushikiwabo. Igihugu cy'u Rwanda kakaba ari igihugu kivuga icongereza. Ubu naho yateruye some France Afrique ayitwara muri Kenya, igihugu kivuga icongereza. Ibi navyo turabigarukako, ariko ndabivuze kuko Tshisekedi mu ngendo yakoze iruhande yo kuza kuja kubonana na Museveni kuri no munsi agiye muri Kenya arabonana nabo bakuru b'ibihugu batandukanye bari hariya, kandi ni benshi cyane baragira ku 30 kandi ndababwire ko na Paul Kagame ari yari bashe kuba batabonanye ngo baramukanye, ariko mumenye ko sare byariko biraberamwo niba baragiye muri reception. Ibikorwa byose n'imigigo yakoretse i Nairobi ku munsi wejo. Tshisekedi, Paul Kagame, Baruto n'abandi bagenda batandukanye bari bahari hamwe n'uyo Macron asa nuko yararongoye ico gikorwa. Rero bimeze gute? Tshisekedi ubu tuvugana ari mu kirere ariko araja mu gihugu ca Uganda, kuko muri Uganda ijya investiture canke kurahira canke kwimika Museveni biza gutangura isaha 2 z'agatondo. Bitangura isaha 2 z'agatondo, hanyuma agere hamaze ibirori bihere isaha 8 z'umuhingamo, bisigura inyuma ya saa 6. Tshisekedi rero gukora bino nico kiri ari kibazo, arico catumye twatsa kamera tumenye eske Tshisekedi ntaza abansi biwe. Nivyo bibazo nabonye vyiriwe, nivyo bibazo niriwe ndahabwa inbox kugira turako twobisesangura tugateba tugatahura. Tshisekedi none abasi biwe canke akagwi kariko karamuhangaje mu burasirazuba bwa Kongo gashaka kumunyaga ubutaka, kariko karamwiba ubutare, kariko karamwicira gasesa amaraso y'abanyakongo, gasambanya abakenyezi abana ku rugero rungana kuriya mpaka n'ama ONG international agahaguruka ntavyazi yavyibagiye. Oya namba ntiyavyibagiye, ahubwo jewe nicaye ndagera kure nkuko nyene asanzwe ndabigenza ndavuga Tshisekedi ni giki kiri nyuma y'ino mikino. Konzi ibi bintu abizi kandi ari umukuru w'igihugu abisaba konseye abahanuzi uru rugendo kugira rutegure indege bije naganda babwire ko muri Uganda hari abashikiranganje abaministre 21 bavuye muri Kongo baja muri Uganda gusinya amasezerano. Murumva ko ni ibintu leta yose ya Kongo nabo bantu bose bavuze ati duhaguruke tugende, bisigura ko si umwana kandi arazi ivyo agiye gukora. Ivyo agiye gukora rero nivyo vyateye impungenge abakongomani, abarundi n'abandi bashaka ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ihagarara. Tshisekedi nkuko biri yagiye kandi ntituri bumugarukane. Hasigaye twe turabe bimeze gute. Ikintu cambere coco Tshisekedi nuko azi ubwenge. Naganda babwire ko indege ngo yarasanzwe agendamwo bari bamenyereye agendamwo siyo yagiye ngo kijanye n'umutekano coco baragikenyuye. Ariko indege nta immatriculation ifise, ariko ubwoko bw'iyo ndege yagiyemwo ni ngo ni indege iri mu bwoko bwa A370. Abasanzwe bazi ibintu by'indege barabitahura, ariko iri nta immatriculation ifise. Iyo ndege nta uzi umwidondoro wayo nezina ukungene iri immatricule. Ica kabiri iyo ndege iri blende. Ndazi muraza kuvuga ati ivyo no yese bisanzwe ntibogitera ibuye kigakoroka. Havyarimana ntiyazize mwene ivyo oye ntiyakorowa ari mu ndege. Ariko namwe mu makuru mukeneye
kumenya ku kibuga c'indege yakiriwe n'abashikiranganje biwe 21 nkuko biri ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abandi bose babishikiriza. Hanyuma Tshisekedi abashikiranganje biwe bakaba basinya amasezerano agenda atandukanye, harimo ivy'ubufatanye mu vya gisirikare hagati ya Kongo na Uganda, harimo ivy'umutekano hagati ya Kongo na Uganda, harimo n'ivy'ubucuruzi ni n'ayandi makoro menshi cyane muri abashikiranganje 21 ni kintu kidasanzwe. Ariko rero reka dukoresha ino terme kugira dukanure. Nagomba ndababwira ukungene navyiyumviriye, je no nasanze ari ikintu bita nouvelle configuration canke reconfiguration, nukongera gupanga kano karere n'ubwenge leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirakoresha. Ubu ndasubiyemwo n'ubwenge bwa leta zunze ubumwe za Amerika iriko irakoresha. Nivyo turabona neza kandi nabivuze kuva kera, ibi biriko biraba mu Burasirazuba bwa Kongo bituruka ku Rwanda. Kagame ari expire, inkotanyi ziri expire, RDF iri expire, ahubwo ni vya bindi gusa turumbuka kujya tuba tubishaka ko bamutebeje, ko batamugira ukuntu ntibabibona. Oya, Kagame n'umwana w'u Rwanda niyogira ukuntu bakoranye byinshi, bagize ukuntu ariko nagumye ndababwira ati siwo mukuru w'igihugu wa mbere bakoranye na leta zunze ubumwe za Amerika akagambana, agahemuka, agakora ivyo batamutumye, agatangura guhekenya ico yahize umuhiga ataragishikana k'amaboko, bikarangira bamwigaramye canke banamwishe. Narabahaye uburorero bwa ba Saddam Hussein n'abandi benshi bagenda batandukanye mu isi bakoranye na leta zunze ubumwe za Amerika, bahengama gusa gato Amerika irabakaraba itako iranabica. Mutegere neza kano kantu rero. Urya rero si kinani ntakomeye cyane ngo afise igihugu kirekire cyo baruhisha ngo kinini ngo afise ubwirinzi kujya bama babiririmvye ku mbuga ngurukana bumenye aho ivyo boshaka kumukoza bitokunda. Oya namba ico coco ndisiri kandi ndazi kusho gishoboka. Gusa ubu rero strategy canka amasa ya kera si yagikora. Ubu hari strategy nyinshi, urabanza ukaraba ama investissement basizemwo, bakaraba tuzohomba iki Britarije, mbega hari mu karere vyofatiki, mbega isi yo bifata gute, naho leta zumwe za Amerika bivugwa ko ari ico gihugu canke puissance mondiale. Ariko hariho nibindi bintu biga bakaraba uyu tumukone gute buke yisange ari izore, ari inyakamwe. Gushiko no mwanya ariko ndababwira Paul Kagame barako baramugira inyakamwe, barako baramukata amababa yose akarorero. Raba yavuye mu buce bugenda butandukanye muri Kongo atawamurashe. Twese twarikanguye imbwebwe za Sarambwe RDF akorava mu buce butandukanye baja Kamanyora. Ninde yamenye icabaye? Ninde gushika nuno munsi yovuga ati preve ya mbere canke icemeza ca mbere bavayo niki? Bo bivugira gusa twubahirije amasezerano, kumwe bava muri Uvira barashwe bakarangiza bavuze ngo bubahirije amasezerano. Habe namba nta masezerano bubahirije, kuko amasezerano yasinwe mu kwa 12 itariki 4 niboza kuyibahiriza uno munsi. Hari ikintu cabaye muri bimwe nabashikiriza ko hariho nabamaze gusabira kwica Paul Kagame cyo kumwirimina mu atagufyina kamwe karimwo. Iyo migambi yose iramaze kuvuga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bishoboka rero ko yoba yamenye uwo mugambi muri iyo akabona kabangamiwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Buramaze kumva ko hariho nabagerageje kugurisha amazu muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bana biwe biranka. Ni byinshi ibiriko birababa ko hari mu gihugu c'u Rwanda hakurya Kanyaru. Ni ibintu byinshi binyegeje biri muri kulisa tako biragaragara, ariko umwanya n'umwanya vya explose canke ugasanga bakora shaka inzira yo kumuniga bamwaxficie diplomatiquement, ariko atembagarana ayandi mabanga abafitiye, kuko hajya bakoranye umuntu mukoranye imyaka 30 ntihaba habuze nawe ica kuzi ko yo kuvuga. Rero Tshisekedi ari hariya pour une nouvelle configuration, pour la reconfiguration de la région, kugira bapange leta z'umwe za Amerika zipange akarere. Nagwanda babwire ko iki kiroberi kiriko kiradurumbanya muri Ituri ADF na CRP cavukiye Bunagana. Iki kirobere cha AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe kiko kiradurumbanya Goma, Bukavu, Uvira n'ahandi hagenda hatandukanye cavukiye Bunagana. Kandi bavuye Kamanyora babirukanya akavuga ati nimuveyo. Kenshi bakunda kubabwira ati gende yo mwazananye muribuka n'indongozi zimwe harimo n'indongozi yacu hano mu Burundi bababwira ati gende muri kantonema za Bunagana. Bararahira bavuga ati ngo ni ntiharimika ni territoire itameze ukuntu, ariko hari ahantu niho babarungika. Hari naho nta wundi muntu ashoboye kuhametriza, ni effort ziri hagati ya Uganda na
RDC. Rero hariho ibintu biri technique biriko birafundikwa kugira barabe ukungene kuko Tshisekedi amaze gusinya amasezerano na Museveni y'ibijanye n'ubufatanye bw'intambara n'ibindi byinshi yatumwe na Leta Zunze za Amerika, kuko hari amakuru avugwa ko hari ya chini ko Tshisekedi na Museveni hari ibintu bariko barakora batumwe na Leta Zunze za Amerika. Malgré muraza kumbaza none Museveni yogambanira canke yohemukira Kagame. Inyishu yanje jewe nk'umusesanguzi Frero Patriote ni ego, birashoboka cane ko ahinduka, kuko subwa mbere bashwanye, subwa mbere bajyanye. Ndazo washoka kuza kumbwira ngo ni strategy. No, si strategy. Na Rwanda biguse ko mu bihumbi 2019 gushika muri 2022, kuva muri 2019 gushika muri 2022 u Rwanda na Uganda bari bugaraniye imipaka. Museveni yarugaye umupaka, u Rwanda rurugara umupaka, bimara imyaka 3. Na Rwanda babwire ko ibi vyabaye hagati ya Museveni no Rwanda. Na Rwanda babwire ko mwibuke ko hariho n'izindi njyane ziri hagati y'u Rwanda na Museveni, gusa ntibazivuga ku ma media, kumbuga ngo kana umenye iwabo ntibazivuga nkuko bavuga Burundi bamize ubukongo mu kanwa nibiki, ariko zirahari bo ariko barimena inda canke bisarishiriza. Mbe mware muzi ko abarenga ibice 50% by'abanyarwanda baba muri Uganda? Mwari muzi ko u Rwanda rufise abanyagihugu u Rwanda rufise miliyoni 14 nimba ntihenze, rurasumba abantu mu Burundi. Mu Burundi turi 13 millions, mu Rwanda bagira ku miliyoni 14. Ndakubwiye ko ibice birenga 50% biri muri Uganda, ibice bigera kuri 5% biri muri Kenya. Urumva ko abantu bari hanze y'igihugu harimo za diaspora atari bake cyane. Rero nababwiye hari ikintu citwa nouvelle configuration, umukenyuro mushasha wo mu karere uyo urashoboka. Ikindi naco ni nouveau strategie, ukungene bagiye gutunganya kujira bino bihugu, cane cane ibihugu Leta Zunze za Amerika igihugu ca Leta Zunze za Amerika gifise mwinyungu. Ibihugu Leta Zunze za Amerika ifise mwinyungu ni igihugu c'u Burundi, ni igihugu ca Congo, ni igihugu ca Tanzania, ni igihugu ca Kenya, mbere ni ca Uganda. Na Uganda ntitwoyisiga kure, nayo nyene Leta Zunze za Amerika ibifisemo inyungu muri uno mwanya. Rero inyungu ziri principal ubo Leta Zunze za Amerika izibona mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira izo nyungu za Amerika zikunde, nuko Amerika hari ibihugu yiyegereza. Muri ivyo bihugu rero ritegetswe kuyiyegereza byihuta. Igihugu c'u Burundi cyo na Kongo ni sawa. Hari igihindi gihugu kugira ibijere neza. Urabona ko umupaka w'u Burundi na Kongo urahari kandi urakora. Bajeye n'uriya mupaka wa Bunagana canke ari ya mupaka wa Kongo na Uganda naho nyene ni sawa. Hari wa mupaka w'u Rwanda bakagomba bakawugara kikaguma hagati kiri atamwe mu gifise, kuko Museveni ukungene yimereye benshi baranamutinya. Hariho n'abakoresha amaterme ngomba mvuge murayihanganira, baranavuga ko ari kiribira habiri, baravuga ko ari umuntu ku madira daftina, baravuga ko ari wa muntu naho vuga ati umwe mubi wawe hari yaraba tugira ukuna kuriya yobikora. Rero nta gitangaza kirimwo, kuko benshi baravuga ati Museveni niwe yashize Paul Kagame hajya. Nivyo Museveni niwe yashize Paul Kagame hajya, na nico gituma Leta Zunze za Amerika zigomba kumucako uko zikora twose, zitegezwa kumucako Museveni yongera mukure Paul Kagame. Ibi nivyo nagomba kwanza tubanze dutahure. Museveni niwe yashizeho Paul Kagame hajya ku gihugu c'u Rwanda kuri mission ya Leta Zunze za Amerika. Hanyuma kugira binakunde ujya nyene no batezwa kumukuraho mu nzira mu mikenyuro bakenyura yoyo, nuko ariko ndababwira ko uriya mutipe adacunye abihebe hakiri kare, amanika amaboko yiyoroshe, ico kirakogwa kandi vuba cyane. Nababwiye ko hariho nico bita nico jenise assainissement de la région, kugira hano mu karere hasubira habicuka ciza, kuko Leta Zunze za Amerika nishoboye gukora business yabigigomba gukora mu burasirazuba bwa Kongo. Kano karere bino bihugu hatani miburi muri bino bihugu vyo muri EAC bitanu canke bitandatu bitumvikana, kugira habeho libre échange y'ibidandazwa n'uruja n'uruza, kugira Leta Zunze za Amerika n'abandi bafatanya bikorwa babo baronke ivyitwazo canke baronke inyungu yabo uko. Na Rwanda babwire ko icuka kiri hagati y'u Rwanda na Museveni arico catumye Paul Kagame atitabira. Paul Kagame ntazogenda ibaza Museveni si se wa Kagame. Kagame si anko wa Kainerugaba Muhozi umuhungu wa Museveni, ariko Paul Kagame kuva mu Rwanda aja muri Uganda vyaramunaniye gukora kugira aje gushigikira Museveni iyimikwa giwe. Murashaka kuvuga ati ngo rega ngo ari muri Kenya, kuko muri Kenya Sommet France Afrique ni
yatanguye ejo kuwa mbere ro 11 nuno musi iraba ro 12 ariko nagwanda babwire ko na Tshisekedi ari uko nyene yabikoze yagiyeyo ejo ro 11 ubu ariko araza ro 12 aze muri investiture ya Museveni. Eske Kagame nawe vyamunaniye kuza muri investiture ya Museveni? Nico gitanda babwira ati ka onve ompe mugaba kwera hariho horasyo itameze neza cuka kiri hagati y'u Rwanda na Uganda ntashoboye kubikora. Ikindi naco nagomba ndabibutse ko haheruka gufatwa ba Maneko tugana turibukanye haheruka gufatwa ibyo bitwa ba Maneko inderetsi aba espion mu gihugu ca Uganda bari barubatse urushengero kandi ngo sinarumwe kuko warumvise ko ari benshi bagira ku majana 3 na abo bafatiwe mu rushengero rumwe bigira ngo nabasenzi ariko ari ba Maneko. Ibi byaratumye Uganda n'igihugu c'u Rwanda bongera kugira imigenderanire icafuye. Museveni aho yagiriza no Rwanda ko rugomba kumuhirikira ubutegetsi kumukuraho n'imigambi mibi u Rwanda ruriko ruhakorera Museveni. Ibi ni ibintu byahabaye kandi atamuntu numwe atabitse. Aha rero ni mu gihe nkuko nabibabwiye investiture basambiri gushika isaha 8 z'umugoroba aba president barenga 30 bazoba bahari ko eki Paul Kagame atawurimo. Delegation igera ku bantu 50 izoba ihari kubera iki Kagame etapsa a Kampala kubera iki azoba ari apsa. Aha murashaka kumbugira ngo arafise ngo ikindi nk'abanyarwanda ko bakunda kudefanda barashaka guca baza bakambira ati Fleur irega Paul Kagame arafise ico bita ngo Africa CEO ni bari summit nibiki hazoba harimwo abakuru b'ibihugu bagera kuri 6 muri vya bintu vyiwe ya Kreya byo kugira arabe ko kuko urabona ko aho yahora kura hari murasazo bwa Kongo ariko arategetinga mu gihe yovayo aronka ibindi bihugu bakorabora kuko ivyo bihugu ntibari bisanzwe bafise n'imigenderanire wanashaka miremire. Ivyo bihugu rero nivyo bizoba vyitavye mu gihugu c'u Rwanda ariko ibihugu byose byo mu karere ntibizoba birimwo. Kenya ntizo birimwo, Uganda ntizo birimwo, ni ibihugu vyiyo za Botswana za Gabon hariya nyine amazi iminsi asirikira nivyo bihugu bizoba bihari hariya ngo badumbuya n'abandi benshi bagenda batandukanye. Uko niko biri ni myumvire gituma Paul Kagame atazogenda gushigikira cyangwa atera iteka Museveni muri investiture yiwe muca mubona ko hariho nubundi agahatsi. Rero iyo turiko ndababwira ko abashikiranganje bagira ku 21 baba kongomani bagiye muri Uganda twese twiyumvirana ikigi gishasha kigiye kuhaba ko tuzi ko muri Ituri kirobere ca ADF kandi mu muhungu wa Museveni yagumye amenasa gutera Kongo beka Uganda base leta ya Uganda amenashije gutera Kongo ni biki ni vya bindi rero bigaruka muri ya configuration cyangwa configuration de la région kugira Amerika irabukungene ikontorora ivyayo kuko bajya bashira imbere ivyabo. Hari ikindi kintu bakunda kuvuga ati abafaransa ngo pour vaincre l'ennemi il faut rapprocher. Mu Kirundi natwe dukunda kuvuga ngo ushaka guhana umurozi amubitsa umwana. Izi zose ndi strategy zishoboka umuntu ashoboye kwiyumvira kandi n'ibintu utegerezwa kuraba utashize mw'ibishobisho eske ukona kuriya no gusa we wategezwa kwicunga abakongomani bakicunga bakagumana kano karanga mutima kabo kuri terabazarendo bakaguma bagavye FRDC abahibu n'abafatanya bikorwa babo ariko ikintu coco ndisir naco Tshisekedi umwanya amaze kumumenya nta Tshisekedi ashoboye guhemukira igihugu ca Kongo nta Tshisekedi ashoboye guhemukira abakongomani ahubwo ibintu harimo biragaragara neza. Je nicaye hasi ndavuga ati uyu Tshisekedi kugira haguruka ave muri Kongo aje mu Buganda ni Amerika yamutumye kandi muzoza kumpinza muzogaruka muvuga ati Fleury wari warabitubwiye ni Amerika yamutumye kugira haguruka ave muri leta ya demokrasi ya Kongo aje muri Uganda. Ni objectif canke ni mission ya leta zuzumwe za Amerika kugira muca muvyumva imikenyuro yo itegerezwa kuguma ari imikenyuro. Nababwiye ko harimo ibintu vy'amasekirite bilaterale bashe nuko bosinya amasezerano habagasinyamwo ko Uganda ica yugara uri mu mpaka wa Bunagana ni nkuko bosinya amasezerano hama Uganda ikavuga ati jewe ibi nibi ntitubibona cyo kimwe n'u Rwanda je ndabrotsino abarundi nabine wacu hana ko asanzwe hugaye ku ruhande rw'u Rwanda hama imigenderanire kabandanya Burundi na Kongo imigenderanire kabandanya ya Uganda na Kongo hanyuma nimba ari nguvu duhuriza hamwe kuko nababwiye ati
on sait jamais ntibavukana, sikuvuga ati ngo ni ibintu byatari objectif irashe kuba ari imwe mugo nababwiye ati ko imyaka balkanisation imaze seke yarananiranye, ntibari biteze ko Federer canke umurundi azokora exploit nk'iyo, bo babona kuko bivanye n'imyaka Amerika yabadugije hejuru, Amerika imyaka yasimbije u Rwanda na Paul Kagame, Amerika imyaka yasimbije Kenya, Amerika imyaka yasimbije Uganda n'ivyo bindi bihugu, baramaze kubona kumengo ariko wa undi nyene yakugira munini, umwe yagukomeza arashoye kukumanura, kandi ubwibone bwinshi buratuma usanga wakorokeye hasi. Abafaransa bakunda kuvuga ati ngo il faut voler mais il ne faut jamais voler jusqu'au gré du soleil, kuko kujyo ubona ko bisa amababa yagutse manini kubise rimwe uduga cyane uragira amararo ugacuvuga ati reka ngume nduga ndabe hariyo, ugasanga ugeze muri wa muyaga utuma utagaruka, cyangwa ugasanga waduze wagereye izuba amababa gasha ugacukoroka nk'umunana. Rero uyu mugabo hakurya ya Kanyaru ivyo bintu byitwa ubwibone, akanwa, bush, kushaka kwipima kuwamuhaye n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, bagana n'aba strategy ego twese twama twiyumvira ko ikintu batamunyarutse, ariko ibi byo kuvuga ati ngo bamunyarutse nitwe turiko turavyumvira uko, ariko ndababwira ko hari amabanga menshi, hari strategy nyinshi ziri hano inyuma ziriko zirakenyurwa, kandi ndabizi ko ejo canke hirya ejo muzoza kumbwira ati Fleury wari watubariye. Sindi hano kugira ngo ndabaha icizere kirenze canke ngo ndabaca intege, ariko nta kintu na kimwe kiberera ubusa. Jewe confiance ndamaze kuyigira muri Felix Chilombo Tshisekedi nkuko ndayifise muri Nyenicubahiro Evariste, ndayishimiye Tshisekedi ndamwemera, kandi aho ngeza ubu ndamaze kubona ko ariko arakora ibikorwa atamukuru w'igihugu numwe kuva Kongo ya demokrasi hariya batarakora, baramaze no kuvyivugira on a jamais vu un tel président. Kandi Tshisekedi n'est pas un président sous mandat, c'est Moïse n'umucunguzi wacu. Ce sont les Congolais qui disent ça. Bakavuga Tshisekedi mwene twe tumubona nta na mandat dukeneye kumuha, on lui offre une mission, turamuhaye gusa akore mission ayiheze, garukana umutekano, apange Kongo, hanyuma niyarangiza aze yigire. Umaze kumva umuntu abakongomani bagirira confiance kugira kuri urwo rugero ntibiba vyoroshe. Nuko Tshisekedi rero ari muri Uganda kumvo zuko hariho strategy, ibiharuro bishasha, umupango mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko nababwiye ati twararyamye twikangura twumva ko AFC M23 mbwebwe zasarabwe ziko zirava mu buce bugenda butandukanye, ejo hari gishasha, kare muzogaruka muri commentaire mumbwira ati rero kandi abakengurukire ndeke kubicisha amajambo, ariko ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe gumana natwe. Mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe muri abantu babagabo, mwe mwafatiye ikiganiro hagati canke mwakironse mu nzira ya link, ntimugende mutabikotse, ntaco bitwaye, ntibivuna, ntibisaba amafaranga. Mugende mugize j'aime, commentaire, hama mugitransfere mu magroupe murimwo canke mu mali mukoreshe mu mastati n'ahandi hagenda hatandukanye, kugira ubutumwa, ubusesanguzi, amakuru bino dukora si vyanje personnellement, kuko ari vyanje no kwa registra audio nkagoma ndayumviriza ashira muri sabufa canke mu kabit nkumviriza, ariko n'ubutumwa nisesangura na makuru dukora kugira akwiragire hose, hama tubandanye tubana 5 kuri 5 nkuko bisanzwe. Nico twahagurukiye nk'abasesanguzi kugira turabire hamwe ivyo mutekano, tugarura amahoro, tugwanira itekane ry'ibihugu byacu twese dukomokamwo. Hari abarundi bari mu Burundi, bari muri diaspora, mu mihinga igenda itandukanye, baba batabona canke bataronka amakuru nkuko twe tuba turiko turayaronka ku mwanya. Haro nabandi baba bari mu mirimo ya indi bakora 24/24, baba baronse akanya gusa gato ka pause, bataronka ujya mwanya wo guscrolling ibintu vyinshi, ariko avuga ati ndafise ahantu nkura amakuru yizewe, reka ndome hanaka hama numvirize, asho kumviza karafungura, ari muri douche, ari muri train karataha, mu miduga n'ahandi hagenda hatandukanye. Ico nico twahagurukiye kugira twigishanye, duhanurane, dusesangure, duhanehane amakuru. Section ya commentaire canke mu kibanza ca commentaire ni canyu, ni cacu, niho duhurira. Ofisi ciyumviro nababwiye ofisi yindi mbono araza kuza hano muri commentaire, hama tuzoyiduge ko cyetse kuyiduga ko mu kindi kiganiro. Rero mwarahezagiwe, ndabakengurukire. N'umunsi wa kabiri w'akazi, harabambwiye muri commentaire ngo kube kutatwifurije umunsi mukuru w'abarasta ngo waro 11, nta nivyo nari nibuka, murambabarira. Reka profite rero ndabibabwire
ko impundu ntibungwa. Umunsi mukuru mwiza w'abarasta, sinabarasta gusa, ngire ko ndabifuriza n'umunsi mukuru w'abavyeyi, abo ntabibwiye w'abamama basi mu ncamake, kuko mvuza abavyeyi umengo harimo n'abapapa. Umunsi mukuru w'abamama ni indondwi yose, rero mubandanye mumera neza, iyo muri hose abamama mubahwe. N'umunsi mukuru wanyu. Ciao ciao. Mama jambo. Unafurahia nini? Nafurahia kachupa embe balienda. Banani balienda? Mama jambo. Jambo sana baba. Unafurahia nini? Ninafurahi kuona MTM wanatoka ndani ya mji wa Sange. Utauni ya watarudia tena watoke waende tuwataki. Mtazamaji, kama unavyoona hapa ni Sange, bondeni mwa mto Ruzizi. Wananchi wamekuja kushangilia kuingia kwa jeshi la taifa FARDC katika mji wa Sange. Generali kamanda wa jimbo la 33 wa kijeshi ameingia, amewasili tayari. Hivyo wananchi wanazidi kuimba.